Mwaramutse, hari abantu bake bavuze ngo nabanyagiye amakomantere ngo mvuge ku biriko biba mu Rwanda. Boje musanzwe ibintu biba mu Rwanda sindabikwikina cyane. Wanashaka n'ijya ntambara ya Congo n'u Rwanda na M23 n'ibiki sinkunze kubikwikina cyane gose. Gusa ndamenya bike bike ivyo nsoma mu makuru andengana. Ico numvise mu Rwanda ngo bari abasirikare b'abofisiye bane Amerika yafatiye ibihano amasanction. Mbo ivyo bintu kuri jewe ni ibintu numenga bama bavu bakoze iri parengo ko n'abarundi bigeze gufatirwa amasanction mugabo keshi na keshi ntibitusha ntibihindura ingene ibintu bimeze en principe mugabo encore une fois sinasomye sinasomye ivyo bintu ngo ndabe ampleur y'ivyo bihano mugabo iconzi nuko uko ndavyumva Amerika yofise intérêt muri burya butara muri Congo yamye bufise ko je neze kuraba ikiganiro ca yari nka documentaire y'ingene Lumumba yapfuye umuntu sinzi ko ari ambassadeur canke undi mu diplomate yavuze w'umunyamerika ati Lumumba yaratanguye kuganira ubucuti n'Uburusiya ico gihe cari gihe hari ico bita guerre froide Cold War aho hari bloc bitangwa n'aba communiste socialiste canke East Bloc Uburusiya bwari kwisonga na West canke bita capitaliste. Ico gihe bavuga ati Lumumba yaratanguye gucudika n'abarusiya kandi harimo ubutare twari dukeneye sindiko yari korta ntiwombaza tubona ko bwohava bugwa mu minwe y'abarusiya duca duvanaho Lumumba kugira ngo dushireho umuntu azoturekura kuronka ubwo butare. Ntiyavuze muri ayo majambo nyene mugabo yavuze ati twaramwishe kwera iyo mpamvu yacu n'Uburusiya kandi byatwa tukeneye. Numva umenga mene donc Abanyamerika murarinda mashaka kuvuga ngo nitwe twamugandaguye nyene kubera uzi ntaco tubakoza bakoze igise n'Abanyamerika. So Abanyamerika en principe barafise intérêt mu bihugu bitari bike surtout mu ressources naturelles ubutare za petrol muri ico gihe barondera kumagizimiza profit yabo dawe kurondera ukuntu boronka ubwo butare vyoroshe bizimbutse bitabagoye kubera turi muri Afrika dukunze injyane bashokoresha izo njyane nk'akarorero umva nk'uwo mu butu ko yaciye atangura kuba baravuga ngo yabaye umukozi wa CIA mugabo je navuze ntabwo yari umukozi wabo nuva ko cyari gikoresho en fait natanze akarorero nari kuri X nta karorero nk'ubu sepa bagombye kuvuga ati kene kugira ubutasi ngaho muri Belgique nyamuntu nibaza ko ari muri mu France mu cyangwa mu Belgique bagombye gutata hanyuma ubutasi hanyuma bakavuga ati wewe Mr John reka tuguha akazi uzoza uragenda kuri rya train station y'i Liège saa 3 zo mu gatondo uzurafata ama video canke amafoto y'amatreni yose arengana ucu turungikira. Ico gihe amfe ntiwitwa umukozi wabo kuko nturi kuri payroll baguhemba kumbure kuri ico kiraka ari umuntu bahaye kiraka ibintu nk'ivyo ariko naza ko Abanyamerika bakoresha Abanyafrika nk'ibikoresho cyo n'abandi banyaburaye nabwo bakoresha nk'abakozi babo. Bon anyway donc bashobora gukoresha naka bashobora gukoresha undi muntu darahejo bishakiye uko ona intérêt zabo zibafasha. Et d'ailleurs barashobora no gukoresha impande zose je narinze kumva igihe Jonas Savimbi yari karagwana na Jose Eduardo dos Santos muri Angola abakibata kumva iyo ntambara nta mwibuka ngo yabaye intambara ndende ico gihe warashoboye kumva ngo Jonas Savimbi niwe yari muri Maki niwe yari mu ishamba niwe yari mu Robert Jose Eduardo dos Santos yari president warashoboye kumva ngo UNITA umenga yitwa UNITA ya Jonas Savimbi ubu igeze ku mupaka wa Angola kuri frontier ya Angola bukeye ngo bamusubije inyuma irero ko navyumva ngo Abanyamerika baraza barahibigwanisho na siporo yose bakeneye suti yose bakeneye bakaha Savimbi amezi 5 aheze bagahindura gaha support anuzeye gouvernement ya Angola bakaguma bekiribra intambara kabiga twakeza donc akirikibira intambara kugira nihere kubera iki umugena mu Kirundi bashita ngo military complex industrial military complex industrial military complex military industrial complex military industrial complex donc complexe militaire industriel no kuvuga Nyamerika afise ivyo bisukoyi wumva ntiwombaza ivyo bintu numva ngo basukoye so no uzi yo bikoregwa ayo madrone ase industry yayo
ivyo bigwanisho bikomoka industry zavyo bakeneye kubigurisha, birumvikana. Bo bigurisha hari iki? Bigurisha hari intambara. Bo intambara itanguye igacihera, ibigwanisho bagurisha bikeyi, ifoko intambara ikomeza bagurisha vyinshi. Ariko hariho n'ivyo bita aid industrial complex, iyo y'imfashanyo. Iyo hagiye intambara ubona haza amashirika ataruka yinjira. Ayo yose hari ukuntu abarika siphoninga ama resources n'amafaranga mu bihugu vyabo no mu mifuko yabo. Donc ibintu byo muri Afrika birasa n'ibibabaje amfete ukuntu batumanipira. Ari cyo tumavuga kuvina ngo Tshisekedi twamupitse, Kagame twamupitse, Tshisekedi yatsinze, Kagame yatsinze. Jewe novyina mu gihe no kumva kizana Kagame basinya ama convention yo guhana ibicuruza ku buntu, donc tax free canke ata tarife, yo kugurura imbibe ku bantu bashaka kuja muri Congo no hiyeria, yo kugira CPGR kaba strong, ibintu nk'ivyo. Ibisigaye c'est lamentable, peu importe watsinze, yaba diplomatique ya militaire, c'est lamentable ko deja muri Afrika twama turiko turapigana, turi abantu babanye, turi abantu dusangiye buri kintu, dusangiye wanashaka gupfa no gukira. Burya igihugu cikibanye kidafise amahoro n'icyo wani kigira amahoro. Ngenda kubwira ko nk'ubu igihugu ndimwo uzabumva ngo abanyagihugu bagingo bose bahereye mu kindi gihugu cyo hafi, tubana hafi kubera kirimo ubuzi bwinshi. Dore kumva kirimo amahoro kimwe n'ubuzi, nkajewe mba nicaye mvuga nti akazi gaheze nkamara amezi 3 utagaze vise, nzoca njabuka kurondera hariya, canke umushahara mbonye utanezire nzoca njabuka kurondera hariya, et vice versa. Nibaza sinze ko Canada Amerika bimeze uko, naho nyeneza ko muri Canada ushobora kuvuga uti boje ndigiye muri Silicon Valley no hari amafaranga menshi par exemple, canke Donata twara nabi reka nje kuba ndugamye muri Canada. Muri pa Iburayi nuko peut-être afise avantage ko afise ururimi rumwe, ariko naho nyene nivyo buzi umuntu ari mu Bubiligi kuvuga ati bo mu Bubiligi hari ukuntu bitifashe neza kanje kunda akazi mu Faransa, akagenda juste yemye atansavye na visa taniki. So biravyiza ibihugu bisize hamwe. Okay, ndi kuvuga menshi je muri make ivyo bintu byo mu Rwanda navyo nakurikiranye neza ko ari ama sanction. Kumbure Trump yabonye ko iyo gondoza u Rwanda rugaseda mu ntambara yo muri Congo pour des raisons zavantage Trump ntacyo bitwaye, ariko ahanini nuko ibihugu bikwiye kubonakamo amahoro. Ariko kandi nkamenye ko haba ibintu byo kubalance abanyamerika bakora, ngubu nka Trump ashobora kuza agashiraho ama sanction kuri Kagame, hanyuma ejo hakaza umudemokrate agashira ama sanction ku yundi mu guhariya, hanyuma hakaza undi undi mugambwe ugahindura ibintu kanywana na runaka. Bamwe bose mu byo babona biba avantage d'une manière ou d'une autre. Tuzomapiyo kugeza ryari. Okay, ntacyo mfise ndavuga ko muri make. Muge musi mwiza.